guha ijambo abariko baradukurikira kugira ngo mwunganire canke mubaze abatumire bacu. Mwavyumvise ko badufatiye mu nzira yuko uno munsi ikiganiro gihagaze ku bijanye n'ihonyangwa ry'uburenganzira bwo kuronka amakuru no kuyatanga mu Burundi. Abatumire bashikirije ibitari bike, ariko kandi hari abari bafise ijambo. Nibutse abadukurikira yuko abatumire dufise ngira harisi nimba munyumva ku badufatiye mu nzira canke vyagiye biragora, kuko natwe vyatugoye mu buhinga bw'ivyuma vyagiye biraducikana, ngira mwobibutsa abatumire hanyuma mu kanya tukaca tuza gutanga ijambo ku bariko baradukurikira kugira ngo babaze canke bunganire abatumire. Egome Gilbert, abatumire twari dufise muri kino kiganiro turi kumwe, bamwe ndababona ku murongo. Turi kumwe na Anise Niyonkuru arongoye umugambwe CDP. Twari kumwe kandi n'umufasoni Marie Louise Baricako arongoye umuhari n'amahoro, na Alexandre Niyongeko arongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru IBEJIS. Ndamubona ku murongo, ngira ngo mu kanya nawe nyene aza kudushikira. Ngira ngo Gilbert, imbere yuko duha ijambo abariko baradukurikira, ngira ngo abashaka gufata ijambo bosaba kugira ngo tubaduze, ariko hari Alexandre Niyongeko yarahejeje kwishura Anise Niyonkuru avuga ati sinemeranya nawe. Sinzi ko ari akajambo Anise Niyonkuru yoshikiriza, sinzi ko afise icyo ashikiriza ku byo Alexandre Niyongeko yariko aramwishura, imbere yuko twakira aba banywanyi bariko basaba ko bagira ico bashikirije canke banditse ubutumwa bwabo mu buryo bwanditswe. Yego cane ndafise ico nshikiriza ku vyo Alexandre Niyongeko yaje kuvuga. Je navuze ni umuntu wese n'ico yagwaniye, ati abarongoye igihugu ubu bagwaniye umutekano. Umutekano niko ndavuga nuko hano mu Burundi ubu twe tuhaba ya masasu canke ya mabombe yava hejuru mu misozi, yama ariko aragwa ku banyagihugu, canke umuntu avuye ruguru mw'ijoro agira ubwoba ati bahava bantegera. Jewe ndi muri pre-campagne, ndiko ndamenyekanisha imigambi mikuru tuzohagararako muri kampanye igirize izotangura mu kwezi kwa gatanu. Twama mu gihugu hagati, ariko uco tubona nuko iyo mvuye iwacu mu Rutana nkavayo 2:00 mw'ijoro ngashika i Bujumbura minuit, saa 6 z'ijoro canke 7 z'ijoro, nta ngorane duhura mw'ibarabara y'umuntu yoba dutegereye. N'abantu bari ngaho i Bujumbura canke mu bindi bisagara, abaja kwinezereza, kuja gutamba mw'ijoro bagataha bukeye, canke abandi bariko batambuka n'amaguru. Murazi ko ata amatagisi ahari, amatagisi arazimvye, narahari mugabo arazimvye cane. Ari abagenda n'amaguru saa 6 z'ijoro, bo bariko baragenda ngaha ataco binona. Uwarose udufaranga two kuja muri ako kabari n'atanzoga zihari, akaja kuyaga n'abandi, agataha bwije, yinona ibindi bintu mugabo ntiyinona yuko hari uja kumurasira mu nzira nkuko vyari ariko Anise Niyonkuru muvuze abo baja mu kabare haraciye iminsi mike, nuko ntayibuka neza. Hari umunyagihugu yafatiwe mu kabare mu buraruko bw'igihugu bamwagiriza ko yateye inkuru atyogeje umukuru w'igihugu. Mwumva abo bantu bagenda mu kabare ho bisanzura mu kuyaga, niba uno munsi nkuko twagumye tuvyerekana mu kiganiro yuko ibijanye no gushikiriza ivyiyumviro no gutanga amakuru biriko birahonyangwa kandi vyeruye. Munkore Anise Niyonkuru, ngira ngo mu kiganiro tugitangura hamwe mwagize muti hariho abanywanyi b'iwanyu bafashwe barafungwa, abandi barakubagurwa, kandi n'ibikorwa by'iwanyu hari naho bitagenda neza iyo muriko muraja mu gihugu hagati. Ngira navyo nyene n'ivyo biri mu mutekano, ntimwumva ko umenga hari igihushane mu vyo muriko muravuga? Nibaza ko mwumvise umutekano mvuga no guhungabanya imigambwe mvuga. Rero guhungabanya imigambwe canke abantu baje guhiganwa kugira ngo bafate ikibanza caba bari ku butegetsi ubu, canke bafate ikibanza ca hariya amakomine canke ku mitumba hariya hagati mu gihugu, n'umutekano umwe vuga nti jewe mvuye mu mabanda
saa tatu manuka kurara Nyanzarake mugabo ndinuba ko hari ikintu urumva yuko iyo ico mvuga umutekano navuga ubwa kabiri n'umutekano navuze ubwa mbere hariho ubudasa ico bita les aspects y'umutekano navuze mvuze ubwa kabiri ni ukuvuga yuko iyo umuntu ari ngaha ariko aratembera canke ariko aragenda ntiyinona yuko hari icaba canke hari umugwirana canke hari umurasa canke ivyo ntavyikeka yuko biba iyo rero nico navuze ko c'umutekano ya aspect ya kabiri. Aspect ya mbere yoyo nababwiye yuko twebwe dufise abantu 12 umwaka uheze bapfunzwe bazira kuba bariko baragira mobilisation umugambi w'iseruka ruka CDP. Iyo nayo ijanye n'ubumubiza ni ukuvuga yuko uwundi mugambwe utari kuri tere utari ku rubuga utari kuramobiliza utari kurigisha imigambi yawo ntaco wawugira mugabo nka twebwe turi kuri tere uguma iminsi yose ugira uti ndazi yuko baja kumbuza kwinjira muri sare nk'ivyo duheruka muri commune Kibago bakakwangira kwinjira muri sare ariko ntikikubuza yuko uva mu Kibago ugataha Bujumbura ukavayo saa moya ugashika Bujumbura saa 6 z'ijoro kandi ibarabara ntihagico muhura niyo aspe nagomba ku mutekano w'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru nawo muri CDP mwebwe mu hamanota ngahe kw'icumi. Hoyo umutekano w'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru murabizi yuko iyo niba bafata umuntu ariko aravugira mu kabare canke bagafata umuntu kubera SMS canke WhatsApp yanditse urumva yuko muri ico gihe no kwiyubara aho rero nta haca habura liberté habura ubwigenge harabuze ubwigenge bw'abamenyesha makuru mu Burundi nuko so ubwigenge gusa harabuze no kubaha agaciro kabo bakurikije amategeko Uburundi bwo nyene bwashizeho gukubahiriza umumenyesha makuru ivyo birahari rero nukumenyana uzeye ama aspect uko turavuga tuvuze umutekano w'abamenyesha makuru abamenyesha makuru murabizi yuko bagira bati ivyo mukora vyose ntimuzogira ibinini no mu matora babwira ati igihe muzoba muri ko murakurikira amatora ntimuzovuga uko bizoba biriko biragenda muzovuga vyose vyaheze nk'ivyo bintu twebwe ntitubifata nk'uko ari ingendo nziza ya demokrasi nuguhohotera abamenyesha makuru n'uburenganzira bwabo bategezwa kuvuga kugiye mwahora mugira kera synergie des médias uko biriko biragenda umunsi wose bakaguma babivuga ariko bandi bavuga ati ntimuzovuge ajya ama resultat en cours des élections ntimuzoyavuge muzovuge ivyanyuma urumva nkaho bariko barabahohotera no kuba étouffé baje nuko akabazo kumbure mu kanya twe twakira abariko baratwumva canke ngira imbere yuko Marie Louise aza kubunganira mwebwe no munsi mutsinze hamwe bishitse mu gatsinda muka umukuru w'igihugu ni igiki mwohindura mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Mu gisata cyo kumenyesha amakuru hariho itegeko ryari ryasubiyemwo ryo kumenyesha rijanye n'ibinyamakuru n'abamenyesha amakuru rya la loi sur la presse yari yasubiyemwo bikwiye ubu itegeko ryasa n'iryatomoye neza ingene ibinyamakuru n'abamenyesha amakuru bokora ariko ibigoranye ni kubishira mu ngiro. Mu Burundi ngaha amategeko ni menshi ariko amategeko ntakurikizwa na twebwe mu migambwe amategeko ntakurikizwa iyo uvuze uti wamaze kuvuga kuzogira inama hanaha umushitantira akaza kuvuga ngo nta ruhusha naguhaye kandi ataruhusha dusaba tumenyesha gusa muca mwumva yuko hari ibintu byinshi bikomeye ngaha mu Burundi byo kudakurikiza amategeko. Rero nibubahiriza amategeko ingorane niyo itegeko riba rihari nk'ubu iyaba iri tegeko rihari la loi sur la presse rishasha rikurikizwa nk'uko vyanditse nta ngorane ntoya yari kuba ihari murumva nta ngorane ntoya yari kuba ihari ariko itegeko ntirikurikizwa niyo ngorane dufise nta mategeko akurikizwa umuntu wese akoresha logique yiwe itajanye n'itegeko rimugenga canke rigenga abanyagihugu niyo ngorane dufise. Murakoze cyane uvuga dutsinze twogira gute twebwe dusize hariho ico bita reforme akantu koba gahaze muri loi sur la presse mu itegeko rigenga
abamenyesha makuru n'ibinyamakuru rishasha agahaze turagasubiramo kuko amareforme ku mategeko agenga n'amabwiriza agenga Burundi ategerezwa kuhaba kuko nta burongozi bwiza butishimikije amategeko meza. None mwohera ku mategeko canke mwohera ku bamenyesha makuru bangajwe bahunze ibinyamakuru vyugawe kugira ngo basubire gukora? Oya, murumva gukurikiza itegeko no kurekurira no guha agahengwe abarundi bari hanze si abamenyesha makuru gusa. Abamenyesha makuru bagiye muri ingorane twagize mu 2015 ni benshi, abandi bari muri societe civile ni benshi, abanyepolitike bagorewe hanze kandi botashe bagashika mu miryango yabo ni benshi. Abo bose twamye tubivuga yuko bakenewe kuza mu Burundi bakadufasha guteza imbere igihugu kuko n'abanyabwenge benshi n'abanyabwenge boshira ubwo bwenge bwabo mu migambi myinshi ngaha y'iterambere ry'u Burundi. Rero ari abamenyesha makuru ari abandi bose baheze hanze kandi bifuza gutaha, abo bose twari tuvuga yuko bategerezwa gutaha tutaravye ngo yakoze iki. Iyo ingorane zibaye mu gihugu kandi zitewe na politike, ivyo niyo politike nyene ikaba yaravuye mu nzira, donc mu Gifaransa bavuga ikaduke, donc yavuye mu nzira vya 2015 vyaraheze guteka ku ntwaro yindi. Muri ico gihe bategezwa guca bavuga bati ushaka gutaha wese nataha impunda marembe aze guteza imbere Burundi atakuvuga ngo naka nitumukeneye. Ivyo rero tuteza kubikura mu nzira, nayo itegeko naho rirashobora gusubirwamwo mugana naho ryo ritarasubirwamwo ntaco bisana no kurekurira abarundi baheze mu mahanga ngo baze bashike mu gihugu c'amavukiro. Murakoze cyane. Kumbure sinzi yarisi ko hari utubazo mufise ariko ngira turaza tugerageze gucunguza umwanya umwete vyatugoye no musi mutubabare kandi tugiye gusaba imbabazi kukuntu vyagumye bicika, ariko nimba ufise abamaze gusaba ijambo twubaha umwanya kugira ngo batangure kubaza no kunganira abatumire Arisi. Jiribe niba unyumva mu buhinga bw'ivyuma ngira ngo bariko barabitunganya, jewe gushobora kwakira abariko barasaba kuduga niba babona ngira ngo baduza. Ego hari uwa mbere yashitse yitwa Amos, nimba nyumva. Mwiriwe Amos. Ego ndabahaye mwiriwe cyane, muranyumva? Ego turabumva, murabaza utubazo hanyuma mutange n'intererano mugerageze gukoresha umwanya muto kugira duhe ijambo benshi. Ego murakoze cyane Gilbert, nande ndabakingurukiye kandi ndashimiye Focode na mwebwe banyamakuru muriko muraremesha kino kiganiro. Jewe ahanini nza gukoresha intererano kumbure nza kubaza Anise Niyonkuru, ariko uyu munsi nahera ku kibazo nabaza Anise Niyonkuru. Mbega uyu munsi twagiye twumva abandi batumirwa bavuga bati mu gihugu c'u Burundi uburenganzira bw'abanyagihugu bwaranitswe, ndetse bamwe n'abandi bakavuga bati bari ngaho nyene batumirwa nyene mwatumiye bakavuga bati biragoye ariko bizoba muri kazoza. Ariko Anise Niyonkuru yavuze ati birantangaje kubona muvuga yuko bizoba muri kazoza kandi twimirije amatora. Uyu munsi nivyo abarundi bariteguriye amatora, ariko bayobowe namwe banyepolitike nk'uko Niyonkuru nawe asanzwe afise umugambwe. Mbega nyakubahwa Anise Niyonkuru, uyu munsi muraremesheje abarundi koko kino kiganiro kiraza gutambuka gishikira abarundi batari bake, eka ndetse n'inzego zitandukanye z'igihugu zizocumviriza. Mbega koko mugiye kuraba uko na cane mwebwe mumeze ku rubuga rwa politiki, nuko sena itunganijwe, nuko nyene n'abanyagihugu bagiye bafatwa barimwo bariyandikisha muri n'amatora bagomba kujamwo, mwebwe muraha icizera abarundi koko mukavuga muti amatora tuzoyatsinda? Mbega abanyagihugu ntibahora ariko Amos ntabaciriyemwo, kino kiganiro gihagaze ku bijanye n'ihonyangwa ry'amategeko mu bijanye no gutanga no kuronswa amakuru, ntituri ku kibazo c'amatora ca politike. Ariko reka nyene niho nariko ndaza kwitangazamakuru kuko ibi byose bikubiye muri politiki. Itangazamakuru nyene naho uyu mushikiranganji ajejwe ca leta Nestor Ntahonuye nuko yimye
amakuru abanyagihugu. Jese nifata ngo yimya kuko bajya abanyamakuru n'abarundi bijya tubifatanya n'inyifato y'abategetsi bagiye batandukanye, turabibona haba mu n'amashinga amateka bitwa ko baserukira abarundi, barahabwa umwanya w'iminota 3, minota 2 ugasanga baratswe ijambo bakababwira bati umwanya warangiye. Umushinga amateka yarafise ibibazo birenga nka 10 vy'umunyagihugu yaserukiye intara kanaka akakwa umwanya n'urongoye n'amashinga amateka. Ivyo byose bikaba kameze n'ingoma. Rero kubona uyu munsi ibinyamakuru bidashobora guhabwa akanya mu gihugu cy'u Burundi ngo bashobore kubaza na cyane cyane ibibazo bigiye bitandukanye ku neza y'abanyagihugu, biba bivuze ngo ejo tuzisanga ibinyamakuru vyigenga vyugawe hasigaye RTNB navyo mwavyumvise Anise niyo nkuru yabivuze ati na cyane cyane natwe iyo dukoze kampanye ibiganiro n'abanyagihugu ku bibazo biraba abanyagihugu bararotira ibigiye biraba ku banyagihugu na cyane cyane nk'ibibazo biraba abanyagihugu na cyane cyane bigaragaza ko vyakoze ku banyagihugu. Ivyo byose rero bikagaragaza ko uyu munsi hariho byinshi vyari gukorwa kugira ngo twemere yuko n'amatora azogenda neza. Uyu munsi Sandra Muhoza arafunzwe ari mwibohero ku karenganyo ku nkuru yatanze kandi iyo y'ukuri. Sinzi ko muheruka kumva abanyecibitoki mu ntazi zigiye zitandukanye bararirondo barirarira kandi baravuga yuko baba biraririje imipanga. Iyo mipanga abanyagihugu bakavuga yuko ku mitumba hatanzwe imipanga kumbonera kore 5. Ivyo byose rero bikaba bigaragaza ko ivyo Sandra yazize twari kubona uyu munsi abanyepolitiki abanyamakuru bariko baratabaza bakavuga bati koko muriko murarenganya ubutungane mu gihe tubona atago bonne gouvernance hari, tubirabira mu itangazamakuru, tubirabira mu banyororo. Aho niho hantu hambere habonekera isura y'igihugu. Iyo liberté d'expression ihari nuko atagihugu dufise. Je rero nsoza nuko ubwa mbere bwo hoboneka umuti uramaho kuderunze bari mu gihugu, imitima yabo yahunze, imitima iri mu mutwe, batinya kwicwa, batinya kuvuga, batinya yuko bumviriza RPA, batinya kumviriza ibiganiro vya Fokode. Ivyo byose abanyagihugu barahari mu gihugu. Rero uyu munsi kubona Anise niyo nkuru atubwiye yuko bigire bihindurwa n'amatora, abanyagihugu baratoye 2015 barayacishwa mu rubavu, baratora 2020 n'imyaka yindi yatambutse, baribwe 2010, baribwe 2020, amatora yarabaye. Uyu munsi sene ntimuyizeye mwebwe mwabanyepolitiki, ariko muratubwiye ngo mudususinya ko muzotsinda habe na gato. Nyabuna uyu munsi mwari kutubwira muti ahubwo turasokoye kubona n'itangazamakuru, mbega tuzomenya ivyanyu gute abanyamakuru batahari, radio zigenga zidashobora gutangaza biriko biraba. Aha hari amakenga nyakubahwa Anise, je numvise bitoba bitandukanye n'ivyakozwe. Ngira yabumvise cyane mugerageje Amos Mworeka akabishura hanyuma tugahijamba abandi muzobamukoze. Murakoze cyane ndabakengurukiye. Murakoze. Anise niyo nkuru ngira imbere yuko twakira abandi banywanyi ngira abashaka gusaba amajambo ngira bosaba murashobora kwa murishura hanyuma nimba Marie Louise barica ko muriko muranyumva mwogerageza gukora kuri micro kugira ngo dushobore kubaha ijambo kuko ntibiriko biradukundira mwodufasha. Anise niyo nkuru mukurindira yuko twakira abandi banywanyi n'ibindi bibazo mugenzanje Alice Hakizimana yoba yakuye kuri Facebook cyangwa abatwandikiye muri chat araza kubidusomera mu kanya. Murakoze cyane kandi ndashimiye n'ububaza ico kibazo. Nibazo vy'inkoramutima bikomeye cyane, ariko nagomba kuvuga nti abarundi muve muco bita mu gifaransa resignation. Resignation no kuvuga iki? No kuvuga umwiheburo wo kuvuga byabaye nka mbere hose n'ubu niko bizoba no myaka yose amina. Urumva ukavuga uti jewe ndazi yuko ntihagire n'uwihendagwa ngire gutora nabareke n'ubundi vyaraheze. Ivyo rero iyo baba bagira bati tuzotsinda abari ku butegetsi nibo mvuga. Hariho nk'abo numvise biyandikishije ari umwe akiyandikisha 5 canke 6 ahantu hatandukanye kuvuga ngo zotora ahantu 5 canke 6. Iyo umaze kumenya yuko uzotsinda ntushuja mu matrisheri nkayo. Rero abarundi bave muri resignation, bamenye yuko ingwano ya politike si y'umwaka umwe. Ntugire ngo 2010 vyagenze uko ngo biranka, 2015 vyarase na 2020 biranka, n'ubu bizokwanka n'imyaka yose bizokwanka. Vuga uti je ndagwana kugira ngo bikunde, ukaba ugwana kugira ngo bikunde bizokunda, ukaba wariranze ukabwira n'abandi bantu bose uti nimureke ndazi ko atakizovamwo
twarapfuye twarahambwe ni nukuzuka ntituzozuka urumva muri ico gihe ntaco biba bimaze kubandanya umuntu agwanira iteka ry'abarundi n'Uburundi na twebwe n'ibiganiro ngibi twogoma tukabireka tukaryama tukavuga tuti ntihagire ugwanira impinduka kuko ntayizoba jewe aho ndi ngaha ndavuga nti abarundi aho bari hose baba abari ku mugambi w'ubutegetsi nabo nyine bagowe nkatwe nta numwe afise station yiwe nta numwe afise butike yiwe nta numwe afise isoko yiwe twese dusumira hamwe imodoka zitonze kwibarabara zirenga ibihumbi n'ibihumbi ni za bose abatonda hajya ku isoko ya Bujumbura barenga ibihumbi n'ibihumbi bakatonda kuva saa 4 ahino wamara amasaha 4 canke 5 ni bose nta numwe avuyemwo ukubabara ko barundi tugusangiye twese umwe wese ku rugero rwiwe ariko rero nagomba kubabwira rero yuko ata muntu yoje akabwira abandi vyaraheze ntaco ntibwe muraje muri ayo matora vyaraheze ni muyavemwo mubareke bazobandanye batwaruko jewe mvuga nti barundi kazi muhaguruke mugwanira impinduka kandi impinduka y'amatora mugashobora kuyacunga naho hoba fraud canke amatrichere canke kwiba ntiwosanga bivye mu Burundi bwose wosanga hacunzwe n'ahananiwe hari abantu bafise ubwoba ariko ndazi yuko dufise abaducungira amatora bafise uwo mutima wo kugira ati twese turagoye tugomba kuva muri aya maganya muri aya makuba bose bakagira izo ngoga zo kumenya kudatinya igitsure kudatinya ababatera ubwoba muzosanga hari impinduka ibaye naho dufate baba bagira bati tuzokwiba 80% nayo 30 canke 30 tukayagwanira canke tukagwanira ugasanga twagwaniye na menshi kuko muri ubu Burundi nta numwe ashaka kuguma ari muri aya makuba arimo twese duguma impinduka kandi nkaba mpamagarira abarundi bose iyo bava bakagera yuko baja mu matora bakongera bagatora impinduka kugira ngo Burundi bwogorore. Ego murakoze Alexandre imbere ko nakira ubundi munywanyi ngira turarindira abasaba ijambo sinzi ko ari cyo mugira muvuga muravye ku cizere Anise niyo nkuru ariko aratanga kuri zimwe mu nyishu zoza zifasha ibibazo bitandukanye mu gihugu harimwo kino cihonyangwa ry'amategeko mu bijanye no gushikiriza no kuronka amakuru. Aya ntacyo boshikiriza kuri kuvyo Liseta avuze Liseta urumane icyubahiro ciwe jewe nubahiriza icyubahiro c'umuntu nubahiriza uko umuntu abona ibintu ntacyo rero nobivuga ko nomwifuriza ko yotera imbere muri uko ariko aravyiyumvira ariko gusa icyo novuga nibaza yuko uno munsi kuja mu matora uko ategekanijwe ariko bituma avuze ngo iyaba bazi ko ata kibazo ntiboyiba sinzi icyo ashaka kugira bwotera ubwoba ahubwo sinzi ngene nivyo birazi neza yuko habaye ihiganwa ko ryateza kugenda barabizi nabo nyine ko abanyagihugu ivyo Lisete yavuze babihuriza kuko akaga babayemwo ikibi kiriko kirakorerwa abarundi bose n'abasendefd barimwo n'imbonerakure zikoreshwa ziri nta n'umwe ku gatoyi akakagwi kumwe ariko gafatiye amaboko umugongo ariko gafatiye ibirungo mu kanigo ako kagwi rero urumva sinibaza yuko twobishiramo cane rwose yuko ari abantu dusabe Anise niyo nkuru nimba ariko aranyumva amere nk'ugara akamikro kugira ngo amajwi areke kwinjira urumva rero nibaza yuko rero tuvugana ako kagwi uko kameze kari kakanda yishimiye kari uko kameze ariko gafashe igihugu mu kanigo
ntitwiyumvire ngo kariko kiyumvira iby'igihugu ntibiyumvire iby'igihugu biyumvira inda zabo izo nda zabo nazo kugira ngo kuko bashike ku byo bagomba bazishika muri nzira zose zishoboka ari izo twanavuze urumva rero ntitwiyumvire ngo ibyo kugira ngo bihinduke ngo nuko tuca mu matora navyo ndiko ndabona muri aya matora azoza muri 2005 iseti ni nako mu kwezi kwa gatanu sinibaza ko iseti yoheza akatwereza ko ivyo bizoheza ngo bibe ariko Alexandre Alexandre nimwe ko nimwamutwumva tutabaciriyemwo ibi vyuko leta yanka gutanga amakuru ku binyamakuru biti vyigenga si ubwa mbere bibaye byarigeze kuba aho umugambi uri ku butegetsi na leta bigeze gutanga itegeko ry'uko atabakozi ba leta canke abanyamugambwe botanga amakuru ku binyamakuru vyigenga nta gishasha kirimwo uno munsi ivyo twarigeze kubicamwo n'ubu birabandanya tugarutse kuri ivyo mwariko muravuga bijanye n'amatora n'ivyanditse ariko aravuga mwebwe mubona nk'abamenyesha amakuru naho muri mu buhungiro inyishu yo kugira ngo ibi amatora naho yoba amakuru ashobore kumenyekana umunyagihugu ashobore kumenya ibiriko biraba haba mu by'amatora canke mu bindi vyoca mu nzira iyihe umusanzwe baca umugani mu kirundi wumvunitse amenya gucumbagira inzira ducamo yabivuze Yejiriberiya yariko aravuga n'ibitendo bizakugenda yavuze ko ibimenyesha amakuru byavutse bivukira mu buhungiro n'ubu biriko birakora ivyo urazi nyine twitwa twebwe tubikoramo twebwe turongoye urazi nyine twitwa ariko ntikibuza ko tuba abo turi tuba abamenyesha amakuru tukarondera amakuru ko bigoye agoye kuboneka agatera akanaboneka nibaza rero yuko uko bigenda kose ubuhinga bwose bushoboka bubaho bizokoreshwa kugira ngo uko twebwe icyo twiyemeje n'abamenyesha amakuru ni uko duharanira ubwa mbere uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikirizwa amakuru abanyagihugu dufitaniye novuga nti amasezerano y'akazi kontra y'uko twama tubaha amakuru iyo rero bidohoka ko naho kenshi bitugora ko dushobora kwishyira mu ngiro uko bigenda kose bizobandana kenshi abamenyesha abanyamakuru nako abanyagihugu nabo duha amakuru ni n'abavako nabo nyene baheza kandi bakayatanga tugaheza tukayashikiriza nuko rero ico cyane cya mbere icya kabiri ni uko twebwe tudashobora kwemera yuko tunigirwa muri benshi ngo mubabwire ngo ziba ngo duce tuziba ntibiba bikunda ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buzogumaho ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro buzogumaho kanatsinda yaba uko ubutegetsi bwavyifuza ariko vyategerezwa kumera tuba turiko turavuga n'uyu munsi ngaha rero nibaza yuko twobandanya abafise ivyiyumviro vyo kurondera ubuhinga bundi bwo kurondera inzira zindi zo gucishamwo ingene amakuru ashikirizwa ingene amakuru aronderwa bobandanya bityo abo bantu bose izo ngingo zose zifatwa zizoheze zibiva gusa nari navuze nti vyacitse kare niko ndavuga sinzi ko bashikirije vya bindi vy'uko nako mwavyumvise ariko bwahibwaho babandi bigira banyegeza umutwe n'imbwa y'umusizi ariko vyose biriko biraboneka bazokwibaza ko ari byo bariko barayiriza ko bidasohoka ariko bija habona nanabivuze kuri kare iyo abantu bariko barabuza ngo ntihagire umuntu afata amafoto y'imirongo y'imiduga itonze kw'ibarabara ubuye naho nicaye jewe ndashobora kubona imirongo itonze y'imiduga muri Asiatique canke kuri Shaniki ivyo ni ibintu bategerezwa kumenya mugabo kutamenya navyo ni ikintu hari ikindi nako biseteye yavuze kandi kugira ujya mushirangaza no kutamenya ahubwo si ukutamenya ahubwo ni ukwimenyera kuki
kuko umuntu ashobora kwibaza yuko iyo bamuhaye amabanga akibaza ko yimenyera kuko azi neza yuko ataca abazwa ababimuhaye bazi ko bayimuhaye nawe nyine azi neza ko atashoboye kuko nta muntu yoba abishoboye ngo aheze amenye aheze afate avuge nk'uko ugaca wimenyera rero nta na kimwe mbazwa ndabifata gute murakoze murakoze cyane Alexandre Niyungeko sinzi yuko Alice Hakizimana hari utubazo twaronse kuri Facebook. yagushika ubu nta tubazo twanditswe turaboneka jiribereye kuri Facebook ngira ngo twohe ijambo Marie Louise baricako imbere yuko hari abandi banywanyi basaba kugira ico bashikirije. Ego nimba ariko aratwumva namusavye ku activa micro yiwe kuko ntibiriko birakunda ko nshobora kumutora, ariko nimba ariko aratwumva ngira iyo gerageza mu kurindira ko hari uwundi asaba ijambo kumbure ngira Anise niyo nkuru mwumvise umwitwarariko wa Alexandre Niyungeko ngira mwogira ico muvuze mu munota umwe. Ego ndavyumva navyumvise ico mvuga cane cane kuri abo batware abategetsi badatanga ama information nari nabivuze kare bavuze ati ni ukwimenyera je nagize nti hari kutamenya nivyo nagomba kubasubiramwo kugira ngo nshirako n'akandi kutamenya ko amakuru uyahaye radio runaka canke ukayima iyindi ukayiha iyindi ayo makuru amenyekana hose. Aha rero ngaruka kubwira abategetsi ko boreka kugira ngo gucagura ibinyamakuru baha amakuru uko ugihaye ikinyamakuru kiniki ayo makuru ashika kure barantunga amakuru ashika kure nk'uko wari kuyaha ico wibaza yuko kiri officiel naho yashika kuri radio televiziyo y'u Burundi cyangwa kayiha iyindi wibaza yuko yoyo yoba ari ikinyamakuru ciza bakakubaza vya bibazo ujya ari kukubaza ukongera ukavyishura kwa kundi uko ari kuvyishura ku kinyamakuru co hanze nuko ari kuvyishura ku kinyamakuru co hagati mu gihugu uzosanga inyishu ari za nyishu nyene ziciye zimenyekana ku isi yose. Ubu tuvuga mu gifaransa le monde est devenu un village au niveau de la transmission de l'information. Ok, pardon, niko nje mvuga mu gifaransa. Isi yarahindutse iba nk'ikartier canke kagatumba aho umuntu avuze ikintu gica gikwira mu bantu bose. Abo bantu bose babana uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uba ngaha iruhande Tanzania canke uba ngaha nyine Bujumbura, hari naho usanga abari hanze y'u Burundi bari mu bihugu vya kure icabaye i Burundi ubona aribo bakirungize bati iki kintu kihejeje kuba ngaho vyagenze gute, nawe ugasanga ntubizi ufise amakuru menshi aruta n'uri Bujumbura afiswe n'uri hanze y'u Burundi kuruta uri Burundi. Rero ubu nagomba gusubira gukebura abategetsi ntibaze baracagura ngo mvugira kuri iki kinyamakuru iki naco sindakivugirako kuko ivyo arivyo byose amakuru utanga aho yatangiye hose aragenda. Hanyuma ikindi naco nagomba kuvuga ni gucagura ivyo bavuga n'ivyo batavuga. Hari aho ari nk'umuntu usanga yafashwe ukamubaza umutegetsi uti nagomba kubaza amakuru y'uyu n'uyu n'uyu numvise yuko yoba ari muri province wawe canke muri service wawe ubivuze kwiki hari ico wowe biziko akashaka kubaza wewe urinde je ndi naka oya ivyo ntavyo nzi ukaba uzi yuko yoba yaciye no mu minwe wiwe canke kandi ari ibintu wagira uti reka mbaze aya makuru kugira ngo ndayakorere ko sinje gukora kubihuha
nkorere ku makuru narondeye kandi atanzwe n'umuntu ego abijejwe akaca yanka kuyava ugaca usanga rero tugiye gukorera ku bihuha kuko abari kuduha amakuru meza bayagumije. Rotation de l'information mu Burundi ni ikintu gikomeye cyane kandi gituma amakuru nyayo usanga anyegejwe kandi bitari ariko murakoze cyane Anise Anise niyo nkuru nkuru ngira ngo Jire yampaye umunota umwe gusa hariho ibya retention de l'information kugumana amakuru yategezwa gushikirizwa n'abategetsi ariko hariho n'ikindi kibazo c'uko abategetsi cyane cyane batifuza ko ibitabanezera byoshikirizwa iyo havuzwe amakuru y'ubunyenyezi bukorwa muri leta canke ayandi makosa akorwa mu bya politike harimo n'ivyo mu mvuga vyo gufata abantu canke bamwe bakanyuruzwa abandi bakakwa ubuzima ubivuze akabidoma ku rutoki yitwa umwansi w'igihugu naho yoba ari umunyamakuru aba yatohoje akamenya kuko kuneko vyagenze. Mwebwe nk'umunyepolitike ejo yifuza kuzotwara igihugu canke azoja mu mabanga akomeye y'igihugu ivyo mwebwe mubona ari ibintu bisanzwe? Icambere umunyamakosa wa mbere nuwiba, umunyamakosa wa mbere nuwica, umunyamakosa wa mbere nuhohotera abanyagihugu. Rero igihe umuvuzi we aba yibaza yuko ivyo yakoze arakamizwe n'ingoma, aba yibaza yuko anyuruje itunga ry'igihugu arakamizwe n'ingoma, aba yibaza yuko niyahohotera umunyagihugu atawubimenya. Rero wewe urinze umuvuga acagira ati noneho ndafukuwe ni kuzanzamwa ni kumera amagabo uko avuga ati uko mfukurwa niko n'abatari bazi yuko ndi umukozi w'ikibi cyangwa ndi umusuma canke barabimenya. Rero hari umuntu yibaza yuko akoze ikibi azokinyegeza ukamenga ni ikintu yashize mu kabati agashako igufuri atawundi muntu azokimenya. Rero n'ubwoba bwo kumenyekana n'ubwoba bwo kuzovyishuza vyukuzovyishuzwa haba ejo canke hirya y'ejo. Naho rero acagira ati uwabivuze turahura ni inkozi y'ikibi umuvugiye ibintu yakoze bibi acamera amagabo nuko bimeze. murakoze cyane Anise niyo nkuru. Marie Louise Baricako nongeye gusaba imbabazi cyane bimwe bivuye ku mutima mu dutunge vyagiye bitugora bihagarara bisubira mutakaza iciyumviro mutarakirangiza ariko n'umwanya uri kuragenda ngira mwagiye muratwumviriza naho mwasangiye ikiyago hari ivyo bagiye barishura ku bibazo bitandukanye ngira mwogerageza niba hari icyo mwari mwibikiye nk'inyishu yaba kuvyabajijwe n'abamaze guhabwa ijambo canke n'abagenzanyi mwasangiye ikiyago mugira ico mubivuze ko kumbure ko ngira abatumire mbona abanywanyi bari ku murongo ngira banyuzwe n'inyishu zagiye zitangwa n'abatumire ndabona ata abantu barasaba amajambo mu kanya turaza gusoza kino kiganiro. Sinzi ko Marie Louise Baricako muriko muranyumva ndabona Marie Louise Baricako si mukanya nariko ndamubona ariko sinzi asubiye kuja kumbure ko sinzi ko ari tubazo buba batunkiye kuri Facebook Arise gushika ubu nta tubazo twanditse turaboneka Gilbert ariko nibaza ko Marie Louise Baricako yasubiye kumanuka ngira mu buhinga bw'ivyuma bakasubira bakamudubuza kugira ngo agire ico ashikirije. kumbure ko mu kanya yari ku murongo ariko sinzi ko ariko aranyumva ndagerageza kumutuza ariko sindiko ndabibona neza nimba ariko aranyumva ngira yo fyonda kuri micro kugira ngo dushobore kumuha ijambo kuko ubundi bwo ndamubona yagarutse ku murongo. Nimba ataraza naho reka Alexandre Niyunge ko kumbure ko ngira abantu muramaze kubona kenshi barabaza ibibazo iyo hari ikibazo gikomeye kino kibazo cy'iyo nyangwa gibwirizwa nshingiro ry'amategeko agenga kumenyesha amakuru mu bijanye no gutanga amakuru no kuyahabwa kumbure ko mwebwe mwotera akama kahe kumbure bagenzi bacu basigaye i Burundi abari mu buhungiro amenyesha amakuru bo bakwiye kwitwara gute muri kino kibazo uruhara rwabo n'uruwe? Abamenyesha amakuru icyo umuntu yobasaba ni kimwe navuga cyuko
twebwe turafise amasezerano n'abanyagihugu bo kubaha amakuru nuko tutodohoka kuri iryo banga ariko uko biri kose sinoheza ngo ndababwire ngo baryigure kuko nabivuze kare tugitangura kino kiganiro navuze ko nkengurukira abamenyeshamakuru cyane rwose bo mu Burundi bagerageza guhagararira umwuga naho bigoye hanyuma mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru bavuga ati umumenyeshamakuru mu gihe ari muzima nta nkuru rero nta nkuru n'imwe ingana n'ubuzima bw'umumenyeshamakuru ingena n'ubuzima bw'umuntu iyo nkuru wowe ugiye kurondera ubona ko yoheza ihitana ubuzima bwawe urayireka kuko ntuzoheza ngo unayishikane wumva ushatse kuyishikiriza ivyo rero ndabivuga cyane rwose kuko nzi ko mu Burundi bwacu mu Burundi biriko biraba umumenyeshamakuru ashobora ubuzima bwiwe bushobora kugenda kubera amakuru ariko araronka nuko rero jewe ico novuga kubandanya uwo mwuga mugabo kandi biyubara muri iyo context muri uko kuntu turiko turakoreramo uko umuntu ariko arakora ariko twirinde ko hariho amategeko twohabwa yo kurenga umwuga hama ngo tuyemere uravuga uti ibintu ko mudakwiye ko ndabikora ko umwuga ubitegekanye inda ni mu bihundi mwibaza ko yobikora uko mwebwe muvyifuza hanyuma n'ubundi ni kenshi intwaro z'agacirizo z'igitugu zama zifise abazivugira zama zifise niyo bita mu kirundi abagriyo sinifuza rero ko hari abamenyesha amakuru boba abagriyo nico nobasaba ko batoba abagriyo bagerageze gukora uko babishoboye bahagararira amategeko bubahiriza amategeko bidakunze ko bakora uko umwuga ubidutegeka amategeko abitegekanya baheze baheshe kuko ntibawukora ngo bantuze ariko Alexandre niyubwiye ko umumenyeshamakuru ngira ngo ari Bujumbura ariko arabumviriza ava yibaza ati ngira ngo umukuru wa Ibeja atubwiye ati tuzitamba uko zivugijwe vyanse naho duhindura umwuga ubwo ntivyoba biri n'igihushane c'umwuga nyene wo kumenyesha amakuru kuko ihimambewe sinavuze ngo bavuze ahubwo nivyo navuze ntimuka zitamba uko zivugijwe mukababa kuko tambuzo bazivugijwe n'ibimwe byo kuba umugriyo ivyo nababwiye ahubwo uwobona ko adashobora kubikora ko atoshobora kubikora agahindura umwuga uwo no mwemerera uwo no mubwira nti ni vyiza ariko kuvuga ko utojana umutwe wawe ngo bawuce kubera ubonye ko iyo nkuru nibaje kuyikora baheza bakaguca umutwe ivyo ntavyo nobahamagarira ngo nibaje gukora ivyo navyo nobahamagarira ngo baje gukora ngaruka kuri kuko iyo ni nuko no mwishirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru la Fédération Internationale des Journalistes bavuga bati uri umumenyeshamakuru mu gihe uri umuntu muzima utari muzima urumva tuzokuvuga nk'umuhisi. Murakoze cyane Alexandre. Hari umunywanyi mbona yasabye ijambo yitwa Boss, nimba munyumva mwiriwe Boss. Sinzi ko umunywanyi yasabye ijambo ariko aranyumva ariko nimba atari karanyumva nta kibazo. Marie Louise bacyako ndabona yaje sinzi ko ngira sinzi kibaye ariko nawe yari yagarutse. Umunywanyi mwasabye ijambo mwitwa Mike, nimba munyumva murashobora kugura mikro mukabaza nimba mufise ikibazo canke ari nererano mugomba gusaba. Kumbure ko no umunywanyi ntariko aranyumva. Arise Hakizimana ndabona ivyuno munsi bitatworoheye cyane ariko ngira ego ngira tugerageze tube nk'abasoza. Anise niyo nkuru akabazo narimbagije Alexandre Niyunge ko mukanya ati umenyesha makuru
abumenyesha amakuru ari muzima uruhara rw'abamenyesha amakuru mwumvise uko arubona mwebwe nk'abanyepolitike namwe musaba iki twebwe abamenyesha amakuru kugira ngo ico kibazo kiri mu gisata kitwega gitorera inyishu. ngira ngo nanditse niyo nkunda ariko yatwumva murantunga naye akamiko kiwe natevye gukora ko kagasaraba kambuza kuvuga jewe ko ndabibona abamenyesha amakuru mugumye umwuga wanyu kandi mugumye ico bita deontologie journalistique murabizi rero bica biva naho mukorera abamenyesha amakuru bari mu Burundi ntibikenewe yuko bagira ico bita bras de fer n'abarongozi kuko hari naho usanga uhaguye hari naho usanga ufunzwe umuryango wawe wahora ari wewe udepanda ko ari wewe ubutunze ugasanga biragoye rero uko Uburundi buriko butera novuga intwaro yabwo yoroha canke iguma umumenyesha amakuru akabakorera kuri iyi si y'Uburundi yogerageza akagumya ico bita deontologie hanyuma nihaba hariho ibiganiro baza baragiriranirana n'ubushikiranganje canke nabo mu rwego rw'umukuru w'igihugu presidence bajejwe gukurikirana ivy'amenyesha amakuru bakaza barabasaba yuko boza bararekura bimwe bimwe kugira ngo abanyagihugu babimenye hari n'ivyo vy'ubunyonyezi urumva yuko hariho ibintu vy'ubunyonyezi bw'itunga ry'igihugu umukuru w'igihugu avuga ariko umumenyesha amakuru ntashoboye kubivuga kandi abizi ugasanga nabavuga ati ivyo twari tubizi mugabo twaranse kubivuga kubera yuko abari muri vyo bohava batumerera nabi ugasanga umukuru w'igihugu wewe azi yuko ataco bamugira kubera ari we abarongoye ariko aravuga ati naka na naka aha n'aha n'aha ndazi yuko hari abanyonyezi b'itunga ry'igihugu abamenyesha amakuru nabo bakagira bati twe tukabivuga biraduhitana rero jewe nta ntumbero irashe kuko intumbero irashe nanje narigeze kuja muri uwo mwuga nari gutanga kwari gukurikira ivyo umuntu yize gukurikira ibintu umuntu ariko arakora ataza ari kontrola wenyene ngo iki kina kivuga baranyica iki nivuga baramfunga iki nina kivuga bigenda gutya na gutya ariko muri iyi minsi nta kundi vyogenda no kubahiriza ivyo ngira iciyumviro cyumvikanye nubwo biko biragenda ndabona Marie Louise niba mukumva ndabona mwagarutse mwiriwe muranyumva neza Gilbert arasubiye kugenda ariko hariho umunywanyi ku murongo yarabajije utubazo tubiringiranye imbere yuko Marie Louise bayica ko agaruka hariho umunywanyi twanshimira Imana Bonite yarabajije utubazo yagira ati akabazo ka mbere nakabaza Alexandre ati mbega nta kuntu mwotabaza amakungu kugira ngo agire ico afashije amaradiyo yigenga yongere gusamirana ku mugaragaro nka kera akabazo ka kabiri ngira ngo aracariko arakandika ngira ngo Alexandre niyunge ko niyaba ariko aranyumva yoba arishura Bonite aho kabazo kiwe mu bisanzwe ico kibazo sinibaza ko aribo botanga inyishu ariko kuko gutuma sinibaza ko ari ngo bafise kugira ngo abo mpuzamakungu hari inguvu bafise kugira ngo bagondonze abari ku butegetsi ko boreka ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bigenga gushikiriza amakuru simbona aho kiboca aho boca kuko nk'uko mubizi ivyo byarabaye mu myaka iheze hose kandi no mu vyama bigaruka yuko cane cane
tugarutse nko kuri ku muhinga yarungitswe n'umugwi ujejwe agateka kazina muntu ku isi umukomiseri yama yatanze ivyegeranyo muri ivyo vyegeranyo haba harimo gutabaza ati nimwugurure inzira mwugurure amayira y'uko ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bashikirize amakuru y'uko bitegerezwa nk'uko umwuga wabo ubitegekanya ariko kugira ngo umunsi yishe yambara adamu simbona rero ko ariho hari hoheza akavumuti. Ego murakoze cyane Marie Louise Baricya ko sinzingira ubu muranyumva nimba muko muranyumva mwugure mikro mugira ico mushikirije ku bibazo byose byabajijwe hanyuma mutange n'inyishu ku cyo mubona cyo korwa n'uwo gikora kugira ngo tuce dusoza mu kanya kino kiganiro. Ego ndabumva nizere ko nanje mu nyumva turabumva neza. Mfise rezo mbi cyane iguma igenda igaruka. Ego mukomeze. Ibibazo byinshi byabajijwe ntigerutse kubaza ubu nyene. Birababaje n'ibyo ibintu bigenda uko biriko biragenda mugabo nagomba kandi nkeze ibinyamakuru vyigenga naho batari mu gihugu naho batari kubakora mu buryo bworoshe cyane baradufashije cyane kugira ngo tugume turonka amakuru y'ibintu biriko biraba mu gihugu. Ico ni ikintu n'ukuri bafashije cyane kandi nibaza ko hazoba umunsi bakabashimira. Rero ikibazo kiriho nuko abategetsi batamenye ko ibihe vyahindutse. Ibihe vyahindutse kubera yuko kera mu myaka yahera ya kera byarashoboka kunyegeza amakuru. Ibintu bikaba bikagorana bikononekara ntibimenyekane kuko amakuru ntiyashobora kumenyekana mugabo ubu nta kintu na kimwe kikinyegejwe. Kuko murabona nk'ubu akarorero baha gakomeye cyane ni abijyaye byo kuvuga ibyo sinzi yuko Marie Louise muri ko muratwumva ijwi ririko riragenda ngira mwogerageza aho muri mukagerageza mukaja handi hoba hafata neza kumbure ko aho mwegereye hadafata neza connection iguma igenda sinzi Alice ko hari ikintu mwari mugiye kuvuga. Oya Gilbert nako ndavuga Marie Louise ko turamwumva aga connection kiwe kari karamugora ngira ngo agerageje kuguma hari kugira ngo dushobore kumva iciyumviro ciwe. Sinzi ko mutwumva Marie Louise Baricyako nimba mutwumva mvuga kugira ngo ariko ndabona yuko ariko biramugora hari mu batumire wari karadusezera tugomba turangiza Alexandre Niyunge ko ntimugende tudasezeranye n'abanywanyi murabona yuko umwanya watekanijwe w'ikiganiro usa n'urangiye ariko kandi murabona ko no musi buhinga bw'ivyuma ntibwatworohereje ariko imbere ko mugenda ngira mwogenda mugize ico mushikiriza babumvirije abanyamakuru dusangiye umwuga muri IBG akajambo kanyuma no kubategetsi batwara igihugu Alexandre hanyuma dusezerane twese muri kino kiganiro. Ijambo rya nyuma roshize ubwambere no kubakengurukira cyane rwose je nshaka guhereza aho natanguriye ukengurukira abamenyeshamakuru bagerageza muri ibi bihe bitoroshe kubandanya bakora umwuga bagakora bagerageza kubahiriza amategeko aho bari hose baba bari mu Burundi baba bari mu Burundi. Ndakenguruka cyane rwose na cyane cyane niba gufatana mu nda kuhari hariho benshi bavuye bibaza yuko ati abagiye mu gihugu babaye abahemu abagiye muri basigaye mu Burundi babaye ibintu ariko ivyo nk'umuntu nari gukumenyesha amakuru mu Burundi twatotejwe nabwo gatotezwa ukabahuzwa ugafutwa mu gihugu bihabonyazwa amategeko ngumva rwagaze kuko turacafise aho tuvugira turafise mwishirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru baguma bavuga bati rugende bandariza bati reka intama zanje zikore reka abamenyeshamakuru mu Burundi bakore. Ico nico kibandanya rero kidushyigikira nomenyesha n'abamenyeshamakuru bari mu Burundi ico bacumve ko dushigikiwe yuko izo ngorane turiko turacamo turafise abadushigikiye
icyo novuga ku barundi naho nako ku butegetsi ni uko murekura nk'uko umupfasoni bagica ko yaheje kubivuga naho gace bicika ati uno munsi ntushobora kubigiza ibintu ntibikunda numagaruka kuri ya shusho y'imboga yeregeza mu busizi iyo irabunda mugabo ibintu byose biguma biboneka cyangwa mu gifaransa ya roje de l'Autriche nuko rero naho nashaka guheza kuvuga yuko uko bigenda kose amakuru y'uburyo azoguma avugwa naho abamenyeshamakuru baguma batoteza ayo makuru kuko ubwo burenganzira bw'umunyagihugu bwo kuronka amakuru bizoguma buriho hama uburenganzira bw'umumenyeshamakuru gushikiriza amakuru nabwo nyene buguma buhari tuzoguma twaharanira uko bigenda kwese ego murakoze cyane Alexandre Niyungeko. Anise niyo nkuru akajambo kanyuma muri kino kiganiro dusoza imbere yuko Alexandre nawe agenda twese turangirize rimwe ikiganiro. Kumbure ko na Anise niyo nkuru ngira connection yoba imugoye uno munsi ntivyoroshe cyane ariko ndabona asavye kuvuga ngira nimba muri ko muranyumva Anise niyo nkuru akajambo kanyuma muri kino kiganiro. Bi Burundi n'abandi baraba iba ku Burundi bakore bakoresheje ubuhinga bize kandi nkaba ndabashimira ko bagerageza abanyagihugu bakamenya ibitari bike ivyo babona vyobagirira nabi canke vyobagirira ingaruka mbi na cane cane ku vy'umutekano bakavyihoza ariko ntihabura abandi babivuga canke aho bica ubu ico bita ama réseaux sociaux ubuhinga ngurukana bumenyi buvuga vyinshi bumenyesha vyinshi rero umwe wese ntahungabane kubera urya canke uriya yamwimye amakuru canke yagiye ahantu kurondera amakuru bakamufata nabi ntibabandanye bakora akazi kabo bakoresheje ubuhinga bize. Abarundi nabo bagumye umutima mu nda ego ikidahinduka n'impinduka nyene bamenye ko babandanye bagwanira agateka kabo babandanye bamenya yuko uko iminsi yaheze bameze iyikurikira ishobora guhindura ubuzima bwabo bakamera neza rero ntibihebure abarundi ntibihebure bamenye ko amatora agiraze akurikira bishoboka yuko impinduka ishoboka nta numwe atayikeneye muri Burundi. Murakoze cyane Alice ngira mufata ijambo mugashimira abatumire tugasoza kino kiganiro. Ego Gilbert murakoze cyane reka dushimire abatumire babanye natwe muri kino kiganiro. Alexandre Niyungeko arongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru IBEJI mwakoze kuza muri kino kiganiro n'intererano mwatanze muri kino kiganiro. Alexandre turabashimiye cyane. Alexandre ngira ngo yamaze kugenda kuko yari afise ibindi bimufatiriye. Anise niyo nkuru umurongo y'umugambwe CDP namwe mwakoze kwitaba kino kiganiro no ku ntererano mwatanze muri kino kiganiro. Nandi ndabashimiye cyane nibaza no gukora nuko n'ijwi ryanse gusohoka nk'uko ryari rimeze ryahora abarundi bashobora kuba nyumvise ngira ngo ntangorane yabaye. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane. Marie Louise Baricako ngira ngo muriko muratwumva naho mudashobora ngira ngo kuza kutwishura mwakoze kubana natwe naho muhinga bw'ivyuma byatugoye n'intererano yanyu yagize icifashije turabashimiye cyane. Reka dushimire kandi n'abariko baradukurikirana muri kino kiganiro n'abafashe ijambo kugira ngo bagire ico bashikirije naho mu buhinga bw'ivyuma vyagiye biratugora hariho abashoboye kugira ico bashikirije. Amosi mwakoze cyane gushikiriza ibibazo byanyu no kugira ico muterere muri kino kiganiro. Abo twari kumwe bose turabashimiye kandi ndashimiye na bagenzanje Gilbert niyo nkuru mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro. Jerome Kazabuki ariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma nawe wakoze Gordon Niyungeko yarashigikiye kino kiganiro nawe nyene turamushimiye.
tukaba tubifurije kugira murantunga tukaba tubashimiye kuba mu mahoro aho iwanyu no mu banyu kuno mugoroba naho ubutaha murakoze cyane Alice, nanjye ndashimiye kandi abadukurikiye, naho mu kiganiro kizokurikira amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe n'agahwana.